Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, ndazi kuma mukenera amakuru meza kandi aryoshe umwe wese abayiyumvira ati mbega aya makuru tuyakura hehe. Reka ndabazanira amakuru y'umuririmbyi wanyu, bamwe mwakuze mukunda, abandi mwavutse mumukunda. Mbega uwo nawo ninde? Bamwitwa Kidumu. Mbega Kidumu ninde? Kidumu yakuze gute? Kidumu ni giki cyatumye aja mu gihugu ca Kenya? Mbega Kidumu mu Burundi yoba yubashwe gute? Tumufata nka mareshali kuva ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu makungu hose. Turazi yuko Kidumu aho yishikiye yuko ari umuntu wa mbere bakubita sarute bakavuga ati uyu muririmbyi arakomeye, irifu ko tumuha agaciro gashimishije. Kidumu rero hari amakuru tumaze imisi tukuma twumva yuko Kidumu ari mu bantu ba mbere yuko igihugu cyose agezemwo agenda avyaye. Mbega kugenda uravyaragura kwa Kidumu cyangwa Kidumu avyara mu gihugu cyose agezeho biba bisobanura iki? Bifasha iki? Mbega Kidumu nico icotuma aguma avugwa burakanya? Kidumu ninde muri make? Benshi muribaza ati mbega kubera ikinzanye amajambo ya Kidumu yabyaye hehe? Bananyamukurikirana Cyubahiro TV, bananyamukana subscribe na comment, hama ndabazina amakuru atamuntu numwe arayamenya. Jewe natohoje hanyuma ndacengetera sha numva yuko Kidumu bafise umwana mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega Kidumu kugira umwana mu gihugu cy'u Rwanda byoba byagenze gute? Yabyaranye nande? Kidumu kubyarana n'umunyarwanda sivyo ngo kuvuga ngo yabyaranye n'umustar. Hari umukobwa muri kino gihe tumaze imisi tubona yaraje mu gihugu cy'u Burundi, umukobwa azwi ku izina rya Brianne. Uwo Brianne ku bantu benshi batamuzi asanzwe ari umu DJ yakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Twumvise yuko Kidumu, Kibido, Kibuganizo, Babarawo yuko boba bafitaniye ikibondo. Ariko Brianne muri kino gihe hariho amajambo bivuga ngo yuko bamubwiye ati umwana tumushire ku mugaragaro. Brianne avuga ati jewe nifuza yuko atamuntu numwe azomenya yuko navyaye, ariko hari amakuru twumvise yuko umu DJ Brianne kuva mu gihugu cy'u Rwanda ko bafise umwana na Kidumu, ariko badashaka kumushira ku mugaragaro. Kidumu hariho ibiganiro bishagenda arakora cyangwa amaradiyo yamutumiye, izi TV online zamuhamagaje. Kidumu avuga ati jewe igihugu cyacu cyose ngezemwo ndahasiga ikibondo. Niyo mpamvu uzosanga agiye muri Malawi, akagenda Zambia, akagenda Uganda, akagenda Tanzania, akagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Hose baramwubaha kubera numukwe, ahariho hose ahasanga abo twitwa ba mabukwe. Na washitse mu gihugu cy'u Rwanda ahasanga nabukwe cyangwa ahasanga sebukwe. Niyo mpamvu hari hose wamusanga afise agaciro. Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Twibaza ati mbega umuririmbyi kubera ikagendera byaragura mu gihugu cyose agezeho cyangwa kubera iki abaririmbyi bakunda guhura n'abakobwa benshi gasanga rimwe na rimwe hageze igihe batwarinda zabo baririmbyi abo bigeme. Turamaze kumenya yuko muri kino gihe cyangwa isi yose uko yubatse, umuririmbyi cyangwa umukinyi w'umupira, abo bantu babiri ari abantu ba mbere boba bakundwa n'abakobwa cyane kuruta ibindi bintu byose. Mbega Kidumu kwama misi yose agenda mu gihugu cy'uri Kongo akibaruka, byoba bimufasha kuguma avugangwa? Ni Kidumu mwumvirije n'amajambo menshi akunda kuvuga, ari Kidumu agumana kamwemwe. Kidumu akubwira ati jewe imbuto Imana yampaye ntiyazimpaye ndazigumizemo, ahubwo yazimpaye kugira ndazidandaze. Niyo mpamvu mubajije Kidumu abana afise, akubwira ati je ndafise abana barenga kuri 60. Benshi bakibaza ati mbega abana 60 Kidumu aramaze kuronka amaparasera azobagaburira abo bose? Ariko nta umenya uko umupapa cyangwa umuvyeyi usanga yifata mu kazi kiwiwe cyangwa mu rugo iwiwe, ntituzi kungena ashobora kuba yobagaburira. Ariko si Kidumu gusa, genzo ndabazanira abaririmbyi ba mbere bafise abana benshi aha mu gihugu cy'u Burundi. Novuga yuko wundi muririmbyi yoba kurikira mu baririmbyi bafise abana benshi mu gihugu cy'u Burundi ni Black G namba ku barundi benshi batamuzi yuko afise abana, niwe muririmbyi yobagira kabiri mu gihugu cy'u Burundi afise abana benshi mu gahinga canke mu nzira izi nizi zigiye zitandukanye, mugabo hose tuzitwa mu gahinga. Ariko Black G abana afise abana 10 ku bavyeyi batandukanye. Mbega mushamwibaza ati Jasmine aya makuru ayakura hehe? Kubera iki ashoboye kwiyumvira kuvuga abaririmbyi? Ni mu makuru yose tumaze gutohoza, undi muririmbyi bafise abana benshi cyane kandi benshi batakunda kuvuga yuko abafise ni Fariyazi. Fizo ari mu bantu
bavuga ngo yuko bafise abana benshi mu gahinga. Mbega umuririmbyi kubyara kenshi na kenshi mu gahinga byama bimufasha iki? Mugabo Fizo we nturumva yuko ashobora kuvuga ati jewe ndafise umwana hariya ndafise umwana hariya. Mugabo hari amakuru nawe nyine dufise ko yafise ikibondo mu gihugu cy'u Rwanda, n'umwana w'umwigeme. Hari amafoto menshi yagaragaye bivuga ngo yuko ari umwana wa Fariaz, ariko Fizo turazi ko ari general ngaha mu gihugu cy'u Burundi rikasanzwe yiyita. Ariko nagenda bamenyeshe yuko umuririmbyi Kidumu Kibuganizo ari umwe mu bantu bafise abana benshi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse igihugu cye cyose agezemwo agenda abyaye hose bamwita umukwe araje. Kidumu ahantu hose agenda igihugu cyose yinjiramwo bavuga ati umukwe araje, kandi kenshi na kenshi Kidumu ibihugu byose ajamwo usanga kenshi na kenshi yubahwa. Benshi baribaza mbega Kidumu kubera iki atarahura na Diamond amaso muyani? Ni Kidumu Kibuganizo atarahura na Diamond, ataruko ngo Diamond ngo ararenze cyane kugeza umwanya n'isa. Turazi yuko Diamond ari mu baririmbyi bubaha Kidumu Kibuganizo. Twama tubona n'amafoto menshi agiye atandukanye abaririmbyi biwe bagenda kwifotozanya na Kidumu, tukavuga ati wa twumva abaririmbyi ba Diamond barifotozanya, barafata tu video na Kidumu bakaririmba indirimbo za Kidumu, tukavuga ati umuririmbyi wacu arakomeye cyane. Nagenda babwira yuko muri industry mu gihugu cy'u Burundi umuziki muri kino gihe uri kuratera imbere, ariko nubwo uri kuratera imbere hari utuntu tugiye dutandukanye. Hari intambara z'abaririmbyi, tuvuga nk'umuririmbyi Satubi ni umwe mu baririmbyi muri kino gihe bari mu mahiganwa akomeye cyane, ariko barahiganirwa award ikomeye cyane irimwo baririmbyi bakomeye cyane muri Afrika ndetse no ku isi, aho benshi ko baravuga ati Satubi ivyo ariko aravuga yuko ari mu mahiganwa sivyo. Ni Satubi turabona ariko aterana amajambo n'umuririmbyi kazi Natasha Ngerabanka. Ni Natasha Ngerabanka muri kino gihe yasanzwe yarafashe rutemikirere agenda mu gihugu cyo hanze. Tuzi ko yajanywe n'umuziki ukureza umwana yesa ko twabonye yifotoje ari wenyene. Tuzi n'ikintu na kimwe ariko Natasha yatuzaniye igikorwa twama tubone ko kimeze neza. Mbega mahiganwa cyangwa ugutukana kwa Natasha Ngerabanka na Satubi byo bari muri bimwe byo bituma umuririmbyi aguma avugangwa cyangwa turakwiye gushigikiranira? Hariho ibindi bintu maze imisi mbona bindohera kandi nkavuga ati bimeze neza. Umuririmbyi Big Fizzo Fariaz General ntangwe kubona apostinga abana bakiri batonya, aho tumaze kubona abaririmbyi batatu apostinga, harimwo Satubi asanzwe yitwa Marshal. Twamaze kubona n'undi muririmbyi asanzwe azwi ku izina rya D1. Tumaze kubona n'abaririmbyi babiri kandi basanzwe babikora neza muri kino gihe. Malo maze kuvuga ako kantu Malo nta muntu numwe iyo ndirimbo atayizi, bose bakora neza cyane. Ariko turabona ko umuririmbyi Fizzo ariko arakora neza cyane mu gusapotinga batonya biwe. Ni byiza cyane, turakwiye kubona abandi baririmbyi bashigaye batandukanye bafashanya gusapotinga abandi baririmbyi bakiri batonya. Mbega tuzogera ryari aho tuzobona umuririmbyi w'umurundi ukwiza umuriyoni w'amaviews bitazoba nk'igitangaro? Kenshi turakunda kubona abaririmbyi b'u Burundi kugira bemegwe mu gihugu cyo hanze cyangwa mu bindi bihugu barira kuboostinga, aho dushobora kuvuga ati mbega kubera iki umuririmbyi ashobora gukwiza amaviews umuriyoni mu kwezi kumwe, mu gihe izindi ndirimbo yarafise ata amaviews ibihumbi majana 200 asanzwe afise, ariko indirimbo imwe usanga arakwijije umuriyoni. Ayo maviews muba mwayakuye hehe? Hari kungene mushobora kwiyumvira ati mbega Jazimema ibi bintu abiraba gute? Ushaka kumenya uko amaviews y'ukuri abaje kuri YouTube, uraraba tubanza gukurikirana like zingana gute, komanteri zingana gute, hanyuma namba ubu ufise imashini urashobora kuregera uri umuntu uzi ibintu bya gukurikirana ibintu by'ama YouTube. Bashaka kuvuga ati uyu muntu y'amaviews yarabustinze cyangwa nayo atabostinze. Mugacura ubu naho twatumye kubona n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye bakwiza umuriyoni w'amaviews mu ndwi zibiri, abandi mu minsi 3. Tukibaza mbega ibi bintu bizoza gufasha iki umuririmbyi ahazovuga ati yakwijije umuriyoni mu ndirimbo imwe izindi ntayakwize? Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV bananyamuka na subscribe na comment, ariko nizindabazana amakuru menshi agiye atandukanye atawundi muntu arayumva.